habayeho ihonyabwoko ry'abatutsi, naho wewe atanditse ibintu ngo abivuge nk'uko kwa Edouard Bizimana, ivyumviro ntiwumva ko bitandukanye ni vya bindi nyene. Ugiye ukaraba aho twari ko turavuga nk'ikibazo kijanye no guhuza abantu muri leta ngo ifatanye abantu, ukagenda ukaraba uruyeri rujamwo haba mu gushinga leta, haba mu gushinga nk'inzego n'izindi, ukabona nko muri leta bashizemwo intwazangabo zibiri zahoze zigwana muri FDD, abashikiranganji babiri. Amasezerano yose yari yaravuzwe kera yavuga ko mu gihe haje umugenerale canke intwazangabo yo mu ruhande rumwe, dufata imwe bakayizeza nk'igisata kiraba igipolisi, mu gisata kiraba igisirikare bategerezwa kuca bazana iyindi ntwazangabo yavuye mu rundi ruhande muzahora zishamiranye ku rugamba. Uyu munsi hariho generale Ndaruzaniye bahaye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ari nabwo buraba igipolisi. Mugabo uciye uja ku bushikiranganji bwo kwivuna abansi, ntabwo baheza ngo bace baja kurondera umu ex-FAB nawe ngo aze kurongora ubwo bushikiranganji. Ndabibutse ko kuva muri 2015 abantu bagwanye muri CNDD-FDD barahiye bararengwa ko ata mu ex-FAB azosubira kubabana umushikiranganji wo kwivuna abansi. Niho ubona bazana ba Marie Chantal, bazana Imbonerakure Tribert, Are Tribert Mutabazi ka umushikiranganji, imbere hariho uwundi bazanye. Ico barahiye ntibakeneye mu ex-FAB asubira kubabana ministre wa defense. Nico catumye General Atanaze Kararuza yicwa muri Ndamukiza 2016. Ico gihe ndabibutse gato naho ndiko fata umwanya munini, hari habaye ibiganiro vyakozwe na bamwe mu ntwazangabo z'aba ex-FAB, bagenda kuganira na Evariste Ndayishimiye yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, imbere yuko abo mukuru w'umugambwe, barumvikana baragira ku rugero bumvikana ko hobaho ministre wa defense wo mu ex-FAB. Bongera bicishamwe na bamwe mu buserukizi bw'ibihugu vya Buraya i Bujumbura, nabo nyene barafasha kugezaho umenga ubutegetsi bwa Nkurunziza bwafashe ico cemezo, iyo engagement ko bagiye kugena umushikiranganji wo kwivuna abansi. Uwari yizigiwe yarageze kuri washobora kuhaja ico gihe, bumvikana ko yari Atanaze Kararuza, kugira ngo ico cyumviro ntihagire n'udosubira kukivyutsa. Ico bakoze baciye bagandagura Kararuza kugira n'uwundi yo kwiyumvirwa ko gutyo azamenye ko imisi yiwe izobiheze. Nta tandukaniro na rimwe rihari hagati y'ukora ico kintu nuja mubona Edouard Bizimana bariko arandika bijya. Ivyumviro biba ari bimwe, barushanije kubivuga gusa. Rero ubu dufise abagenero babiri bavuye muri ex-FDD baje muri leta, mugabo nta mu ex-FAB numwe ashobora guhabwa amabanga muri leta muri kino gihe. Ugiye muri Sena ukabona urwego nka Sena mu masezerano ya Arusha rwari rwashinzwe kugira ngo abe ari rwo rufasha guhuza, rukinge ko mu Burundi atakumira ry'amoko rizosubira kuba mu nzego, maze bumvikana ko hajamwo amoko nk'abahutu n'abatutsi baserukiwe co kimwe, kugira ngo bacunge ingene inzego zose abantu bazijamwo. Ukaca ugenda muri ya Sena, umukuru wa Sena bande Generale Ndakugarika, ukaca uraba icegera ciwe Generale Generose, bose bagwanye muri CNDD-FDD, bavugwa mu mabi akomeye cyane yabaye muri iyo myaka iheze. Ninde wundi ku rundi ruhande afise nk'igihagararo cy'abo bantu yagiye muri iyo Sena ku buryo bashobora kunganya ijuja n'ijambo muri ubwo rwego, hanyuma bakumvikanira hamwe bati tuze turavugana, ntihabeho inzego zikumira bamwe ngo zibe iz'abandi, nta usangamwo. Rero ibyo byose birafatanye, ibyo Bizimana avuga n'ubukozi ivyo burya ntibaba batandukanye. Bavuze bati ugiye mu gihugu cyose ukaraba ingene abantu basigaye bagenwa, ukumva bagenye babura amatari, bagenya abatwara indero mu ntara, bagenya abatwara iperereza mu gihugu hagati, bagenya, ugasanga hose urabona neza ko hariho ubwoko barondera gukumira canke bashiramwe akantu nka kamwe canke tubiri muri mirongo.
ntabwo bitandukanye gukora ivyo n'ujya mubona yandika bijya. Rero ku bwanje simvuga ngo ndatangara rwose mbonye Edouard Bizimana kuko ariko avugira hejuru ivyumviro bavuga bicaranye binyegeje. Murakoze. Murakoze cyane Pacifique. Nimba munyumva Alice, sinzi ko hari utubazo twoba twaronse kuri Facebook, dusomere abatumire hanyuma twongere twakire n'umugwi w'abandi banywanyi mbere ko tuce dutandukira igice cya nyuma cya kino kiganiro. Ego Gilbert, hariho abanywanyi bagize ico babajije kuri Facebook. None kumbere ngira uwitwa Demokrate nimba ariko aratwumva yo kugara mikro gushika tumuha ijambo. Ego Alice mubandanye. Utubazo twabajijwe, hariho uwitwa Nibitanga George yagize ati ikibazo ndagitumbereje kuri Professeur Ndenzako, none ko ivyo mubibona ko nta masaruro leta nshasha izotanga, kandi guhera kuri leta zose za Ndayishimiye biboneka ko ata musaruro zatanze, none ikibazo kiri ku bashikiranganji canke kiri ku mukuru w'igihugu? Akabazo kagira kabiri kabajwe na Alexis Abushimike ati mbaze abo batumire bose, mbega abarundi bokwizera gute ko amaganya n'amarira barimwo bigiye kurangira canke kugabanuka mu gihe ababibateye ari bo nyene bakibahagaze ku gakanu? Ati kubwanje muri iryo hindagurika ry'abitwa ngo n'abategetsi ni permutation zahabaye kuko bava mu kibanza bajanwa mu kindi. Nibitanga George yasubiye ati mbe hazogera ryari aho mu Burundi umutegetsi azobona ko adashoboye hanyuma agatanga imihoho nk'uko bishika mu bindi bihugu? Uwundi munywanyi yitwa Abdul Fata yagize ati Fokode burya iyo ivuze ko abenegihugu ari twe dutegerezwa kuraba ico dukora kugira ngo twiyambure iyi ntwaro ikomeza kudutuntuza imitima, bavuze vyo kuko haraciye imyaka twama mu marira atagihinduka n'abitwa ngo ni ndongozi. Ngira ngo ni intererano sinakabazo. Uwundi munywanyi yitwa Deo Gigi yagize ati burya ntibakuye leta yose kubera bananiwe, ariko nugusabikanya ivy'igihugu kugira ngo bose baceko. Akabazo kanyuma Gilbert kabajijwe mu rurimi rw'igifaransa, reka ndagasome ngira ngo umuntu aza kugerageza kugasobanura mu rurimi rw'ikirundi. Agira ati ce que je reproche à certaines personnes de la société civile, c'est qu'ils se donnent le beau rôle et jouent les opposants, mais sans jamais prendre le risque. Ils critiquent encore, proposent des solutions. Moi, j'aimerais les voir passer à l'action, qui se lancent en politique et qu'on découvre enfin ce qu'ils valent vraiment. Ngirashaka kuvuga ati abantu bo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bama biha ikibanza ciza, ati jewe nari nifuza ko boja muri politike bakaja gutwara kugira ngo turabe nabo ico bashoboye. Utwo nitwo tubazo twabajijwe ngaha ku muhora Gilbert, ngira ngo abatumire baza kutwishura, hanyuma ngira ngo hari abanywanyi bashika batatu bakirindiriye bari basavye ijambo, unkundiye tubakirire nabo nyene kugira ngo abatumire bace bishurira rimwe utu tubazo twose. Umunywanyi aza gukurikira ku butonde bw'abasavye amajambo ni Demokrate yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe Dignité aca yitegura inyuma ya Demokrate ijambo n'iryiwanyu. Murakoze kuntiza akanya ndibaza muriko muranyumva? Yego turabumva cane. Murakoze, ndagomba ntangure gushimira abatumire nabwo mwashoboye gutunganya kino kiganiro. Je mfise utubazo tubiri, akabazo ka mbere ndakabaza abatumire bose. Mumaze kubona yuko abanyagihugu b'abarundi bamaze gukorerwa n'amabi atandukanye na CNDD-FDD kubwishaka ku butegetsi, ku buryo bagira naho bashika aho bagira leta, iyo leta ukabona n'umukuru wayo nta kintu ashoboye kongerereza amahera umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri iyo leta nyene hagarukamwo n'abantu bazwi yuko bagiye barakora amabi atandukanye, ugashishirako n'ibindi amabi abanyagihugu bagiye barakorerwa mu kubura ivyangombwa baba bakenewe kandi leta yategerezwa kubaha, mugabo ikanka yuko leta ishobora kubibaha.
abanyagihugu baguma bicecekeye. Hari ico mubona abanyagihugu no munsi boshobora gukora bakagira nka revolte yo kuvuga bati yamara turarambiwe n'ibintu CNDD-FDD umaze kino gihe udukorera ko tubona bose bacecetse, ubwo ntibihinga ubwo CNDD-FDD kubandanya ijaganya igihugu ko yishakiye mu kubiba gutoteza no kubandanya ibiba inzanko z'amacakubiri. Akabazo ka kabiri ndakabaza Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe uri umuntu abanyagihugu bashobora kuba bizera kandi ko ufite na influence nini ku banyagihugu, ku buryo ushobora gutunganya igikorwa abanyagihugu bakacitaba, nk'akarorero gikorwa muheruka gutunganya c'umupfasoni yari agwariye ku bitaro vyo mu Gatumba. Warateye akama abanyagihugu baregeranya uburyo butari buke, uwo mukenyezi arasohoka ibitaro. Mbega uno munsi iruhande y'ibikorwa ukora vyiza vyo gutabariza abarundi canke byo kuvuga amabi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukora, nta kandi kantu ubona woshobora gutumira abanyagihugu boshobora gukora mu kwerekana akababaro bafitiye iyi leta ya CNDD-FDD, uko boshobora nabo nyene kuvuga ati turagize revolte canke iyi leta ya CNDD-FDD ikavuga iti turabonye ko abanyagihugu hari ico bashoboye guhindura. Nta kandi kantu ubona boshobora kubatumirira, kubona abanyagihugu bashobora kuba bakumvira, bashobora gukurikirana imbuga zitandukanye ukoresha. Tuzo twanje n'utwo murakoze. Murakoze cyane Demokrate, ngira uwukurikira ni Dignité. Dignité, ego. Dignité ni mwamutwumva? Murakoze Ego. cyane, ndabumva sinzi nanje ko munyumva. Turabumva. Turabumva. Ndabaramukije mwese, hanyuma ndashimira n'abatunganije ibiganiro. Haramutse. Je ndaja gutandukana gatoyi cane n'abavuze ubwa mbere, ariko ntituja gutandukana kenshi kuko ku vy'igihugu ho turabihurizako, ariko les stratégies nico tudahurizako. Fatiye kuri teme y'uno munsi, jewe irya leta rero ico indangira cane, indangira yuko ubwiwe na neva nyene perezida, kuko aguma ari perezida naho tuvyanka canke tuvyemera ni perezida. Perezida we nyene ubwiwe irya leta yashinze biraboneka ko atigenga. Biraboneka ko atigenga iyo umuntu akwirikirana politike vy'ukuri atari ibi bintu vy'abarundi, iyo twababajwe n'ikintu haba ikintu tugakiriya mugabo giheze tukaba turahoze. Vyongora cane kumva ko uravye uko umuntu yitwa Ndakugarika yabaye muri leta ari premier ministre, ukuntu yahabaye, umuntu wese bakurikirana politike arazi yuko yahabaye ababaye pe. Rero no munsi kubona uwo muntu bashaka kwiyambura, bakumva no munsi aho kumushira hasi mugabo agasubira kuronka ijambo, biraberekana neza atakubesha ko nawe nyene ubwiwe atigenga. Nawe nyene ivyo yashaka sivyo yashika, kuko iyo ari ivyo yashaka nawe nyene Ndakugarika ntabari hajya, ntiyakuja gutwara sena. Bisigura ko ubwiwe nyene nawe nyene atigenga, nawe nyene akeneye abo mutabara. Ariko ibiba vyose hagati biba hagati yabo, so kuvuga ngo abo bantu bose ngo ntiyigenga perezida, ngo tuvuga ko barondera iterambere ry'igihugu, oya. Ariko uravye no muri sena pito muri assemblée, ukaraba abagore b'abategetsi bagiye baratogwa, uri umuntu kwirikirana politike ukabuza amajambo bavuga kuri uwo muntu, ukabuza imigenderanire hagati yabo, uri umuntu kwirikirana politike ushobora kubaza ibiri hagati yabo, birakwereka ko iyo akaba nawe nyene yarafise imbaraga abo bantu atari kwemera kubashira ku mariste. Birashoboka, biraboneka pe. Ico rero kinyereka iki muri jewe leta yashizeho? Leta yashizeho yose vyerekana imbaraga nke CNDD nayo nyene isigaranye. Burya na CNDD uri kurayiraba iriko iragenda nk'izindi ntwaro zose zabayeho, hagiye haraba dissension ugasanga umukuru w'igihugu adashobora gufata ingingo ngo avuge ati jewe nkoze iki nk'umukuru w'igihugu, aha nta wundi muntu ni jewe nzobazwa ivy'igihugu. Ugasanga hari abandi bantu bakuri inyuma bakubwira bati ntiwigenga naho uri perezida. Niyo ntuze ndayibonamo. Je ndayibona nayo nyene nk'ubundi butegetsi bwose bwabayeho twabonye bugenda bura amaherezo yabo, hagera igihe ugasanga ntibigenga, ntibwafata ingingo nk'izo bateza gufata. Ico ni cambere. Ica kabiri nashaka kuvuga n'abantu bavuga kuri Pacifique ngo mwamuvuga. Je Pacifique ndamuzi pe. Jewe ashobora peut-être ko batanyibuka muga je ndamuzi. Pacifique ndamuzi aki kuri théâtre ya mbere yanditse ngira yo bayari yiga nko muri seconde je pense. Iyo théâtre ya mbere ndayibuka yiga mu Rutanabo. Ariko ikintu abantu bakwiye kumenya, kuvuga ngo muguma muvuga hajya hari ikintu umuntu tukwiye kumenya.
umuntu type être un bon professeur, type être un bon politologue, type Andre mugabo ntube un bon politicien. Hariho rero umuntu afise umuhamagaro. Pacifique franchement namubonye akiri muto nubakuze ndamwumviriza. Umuhamagaro wiwe nuwo nyene yashobora uja kurondera kubwira umuntu ngo reka ngo kwiba bishoboye ngo ahubwo nibi nubikore. Oya, ivyo ashobora gukora nivyo kandi bifasha benshi kuko no musi ivyo akora iyo akaba ataco bimaze nubwo butegetsi ntibamurondera. Nico nibaza rero yacoba mukura mu muhamagaro. Yacoba mukura mu muhamagaro nibamureke agume muri ivyo. Abashoboye ibindi nibabikore. Ico ntaja kuvuga ko cane nivyo imiharigwana kuko imiharigwana kenshi nibaza yuko atamuhari ugwana wigeze ubera ku marezo social. Nta nico no bivuga ko no wipibliya peut-être avyumva gutyo canke avyemera mugabo kuri kwanje nibaza ko utari ngaho. Ica gatatu ari naco nibaza yuko nca mpereza ko nocisha mu akantu ko kuvuga bavuze ngo igituma bashizeho ministre wa defense y'umudamu ni oya ndi nuko tuzakurikirana kuva habaye kudeta yakozwe nabajya Baniyombare chef d'etat ntuze ministre akiri gaciye ubwenge ariko intu abantu capaje na personi baza kubatazi kuva ki major baramuhinduriye itegeko abantu benshi batigeze bagira ko commentaire kera lo chef d'etat major yari ngaho akaraba abashe nini yari ministre de la défense kuko nawe yaba n'umusoda niwe yashobora kunoma abakomanda b'amabatayo niwe yaje kuba proposa ni baramuhinduriye ntacitwa ntibakimwita na chef d'etat nuku kumbure kungira dignité sinzi ko uriko urakumva amajwi yawe ariko aragenda sinzi ko munyumva ubu neza amajwi yawe ariko aragenda dignité turiko turabumva hanyuma mugerageze muke musozera kugira ngo duhe akanya abandi ego musoze yego nshaka nzisoze donc nariko mvuga yuko kuva kijya gihe ca kudeta kera le ministre de la défense yashobora kunoma le commandant bataillon akanoma abantu ze bose vyari vyoroshe rero ushaka nko kubita kudeta kubwira umuntu uti abo washizeho ukababwira ati uno musi twadesize gukora iki barakumvira kubera yo washizeho uno musi sone plus local kubera amategeko yarahindutse mu gisoda chef d'état major niwe adesida niwe atwara ofete igisoda wundi abari ngaho agira reza amanuza ama administration gusa ico mpereza ko niki par contre ikintu notuma Pacifique n'abandi nkawe n'abandi bantu bose bashobora kuvuga bafise ijambo jewe imbaraga nkeho ndazibonera muri opposition mu bantu bicaranye sivuge ngo bazoze kugira ama space mugani bagerageze kubwira abantu bigeze kuba aba politician canke abantu bavuga ko bari muri politique no musi bari muri opposition bagerageze guca bugufi bumve ko n'umuntu batazi bace bugufi barabico bashaka bavuge bati naho nakayovuga ikintu akavuga ikintu twumva yuko ari ciza reka tumuyoboke tutarinze kuraba dukurikira ivyiyumviro vyiwe dutere natwe ivyo dufasha mugabo ntitujana imisi yose mu gasuzuguro ngo nuko ngo naka ngo ntitumuzi ngo ntigeze aba muri ibi ivyo nivyo vyonyene bizoshobora gukiza igihugu nivyo mbona jewe murakoze cyane murakoze dignité ngira Alice mu kanya ngira ko kwakira abandi babiri tuza guha ijambo abatumire tusoze kino kiganiro sinzi ndabona hari Reynold na Ndondeza wigeze kumuha ijambo ntibyakunda saba ijambo yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe aca turangiza na Reynold hanyuma duha abatumire akanya ko kwishura ibibazo Ndondeza niba twumva kugura ka mikro ego murakoze cyane ndabaramukije Alice na Gilbert mu buhinga bw'ivyuma wa Focode n'abatumire mwese Pacifique Atenas Oriod n'abandi mwese mu ba speakers n'abariko barumviriza mbanze nshime kuri kino kiganiro n'amajambo agenda ahavugirwa ni vyiza yuko dukorana nk'abarundi tukaguma duhagaze tumenya ibiriko biraba mu gihugu catuvyaye kuri titre rero y'uno munsi ngo nouveau gouvernement changement de cap ou simple continuité bon icambere jewe simbona un changement de cap
kubera nk'uko vyagiye bivugwa bisa nk'uko ari beaucoup plus un changement dans la continuité mugabo sinza kuvuga ati ni simple continuité. Igituma ntaza kuvuga ko ari simple continuité ni uko n'amakondisiyo n'iyo guverinoma iza gukoreramwo yarahindutse. Ubundi guverinoma iba ifise abantu baza baracungera nabo ibikorwa vyabo bariko barakora. Aho wenda agaruka kuri parlement mugabo vyavuzwe parlement nayo nyene twarayiganiriye ko isigaye ifise couleur imwe, ifise couleur y'ibisuma n'abicaye co kimwe nka guverinoma ihari uno munsi. Jewe nta cizere na kimwe noshobora kuvuga ngo ndafise mu muntu n'umwe ageze muri rya guverinoma ihari uno munsi. Sinibaza ko hari umuntu ari bien intentionné afise ivyiyumviro vyiza kandi azi yuko ashoboye. Sinibaza ko uwo muntu uno munsi yoshobora kuba nome nk'umuminisitiri muri na neva. Kuva CNDD-FDD ishika barankana n'ubwenge, barankana n'umuntu afise accountability, barankana n'uwo wese avuga ati ibintu naravyize nkeneye kubikora uko navyize. Barakundana cane gose n'umuntu akingira ikibaba, barakundana cane gose n'umuntu yemeye kwiba, yemeye guhora, yemeye gufata ikibanza co kugira ngo aboneke nk'uwuhari atariko arakora. Aha ndagaruka bashobora kwibaza ati harabaye amadiscussion nko ku muminisitiri de la défense ukamengo egome n'umugore. Jewe vraiment muri jewe ndazi ndamaze gutaha icyo feminisme, sindamubona ujya mu minisitiri de la défense nk'umuntu ariko aserukira apana anaserukira ahubwo ngo anaha n'icizere umurundikazi uno munsi nimba hari umuco akwiye kugira ni umuco wo gutahura ivyica bene wabo, ni umuco wo gutahura ivyica abana biwe. Abakenyezi abavyara uratwara inda amezi 9 ugatera igise mu bubabare butagira uko bungana kugira ngo uvyarire igihugu kiza kukwicira abana. Ubundi ntushobora kubura umurundikazi ngo uvuga uti ndagiye ngo ndiko ndahango example nziza, ngo ndiko ndigisha urwaruka rw'abakobwa yuko ari ugufata ama responsabilité, ntafata responsabilité. Ngenda mu kibanza nkaboneka ko ndahari, ndateye ivyatsi abagore bose bari muri rya guverinoma, ndabateye ivyatsi ndababarira ati muriko murahemukira n'abandi bagore bose bari Burundi, muriko kugenda kwifatanya n'abantu bariko bariba igihugu. Urabaho igihugu kigeze, rabaho igihugu kigeze, murabe ingene inzego nta tegeko na rimwe nta domene n'imwe wovuga ati aha baseho biriko biragenda, nta na hamwe. Igihugu kiriko kija mu manga ku munsi ku mwaka ku mwaka. Je rero nta cizere na kimwe ndabifisemo. Hanyuma rero mu kutagira ico cizere ndagarutse ku majambo nariko ndumva ariko aravugirwa ngaha. Nivyo abarundi bararusha, ndatahura umurundi wese avuga ati nukuri nihagire ikintu gihinduka. Pacifique ni nahazo mwene wacu, nukuri ndaguhaye intege, niwumve ngo hariho umuntu avuga ngo ico uriko urakora. Je umuntu wese azoza avuga nabi Pacifique canke igikorwa ciwe, uwo muntu nzomubwiza ukuri. Pacifique fokode ni mwibandaniriza ivyo muriko murakora. Umwe wese ivyo muriko murakora biri murabatabazi. Iyo bavuze abatabazi, Pacifique uri umutabazi, mbere se ni nawe we na fokode none si mwe mwagize na ndondezi. Iyo muriko murarondeza abantu ntimuba muriko murabatabazi 100%, kandi ivyo muriko murakora birashimwa. Mukomere ntihagire n'uwo baca n'intege. Umwe wese ahubwo umurundi wese narabe uruhande arimwo, hanyuma atahure no kutaca intege abandi.
Mm. nimba ari uri mu gufata ibigwanisho bifate ugende bajya abantu barase neza na neza ubadukurireko, nimba uri kumenyesha amakuru ku biriko biraba, nimba ukora ibiganiro kugira ngo wigishe abarundi ubahagurutse, nimba uri kurarondeza uwo wese ashobora kuba yanyuruje canke yishe, ukanabika n'ayo mafiles kugira ngo igihe kizoza ubutungane bukore, wese komera ku muheto, komera ubandanye ivyo uriko urakora, ariko habeho no gutahura yuko nk'uko Pacifique yabivuze turakenerana, ntihagire uwurya inguvu wundi, ntihagire ugomba kwankisha uwundi, ivyo bintu ntitubijemwo na gatoyi, kandi niyo tubonye n'abariko barabigira tubigishe ko ivyo bintu nta na hamwe bishika. urakoze cyane Ndagaruka, Pamela. reka Mhm. mvuge juste akantu ka nyuma Gilbert. Aha Ego. turiko turahurira, turiko tuvuga ibintu vy'igihugu, turi ku marezo sosio. Ndabinginze iyo argument ngo ibintu ntibitegurirwa ku marezo sosio, nta muntu n'umwe ariko aravuga ibintu na bimwe bitegurirwa ngaha ku marezo sosio, ariko iyo ahantu abantu bahaca bagahahurira, ni vyiza yuko ubutumwa bushobora kuhaca. Ni ukuvuga rero ntihagire n'umuntu tubona nabi ngo uyu wenda ivyo ariko aragira ngo ariko abigirira ku marezo sosio, ibiri munsi nivyo vyinshi, ahubwo umurundi wese namenya ahateza guca kugira ngo agire ico ashigikiye. Murakoze cane rwose, tugire igihugu kandi tucitangira. Murakoze cyane, sinzi ko Reynold ariko aranyumva, yari yasabye ijambo. Reynold, sinzi ko muriko muranyumva. Ngira Reynold byamugoye canke yasubiye kumanuka, ariko twariko turamutuza, kumbure ko ngira araza kugaruka. niwe abo ngira ngo Reynold mbere yo kugaruka, ndabona Sonia nawe yari yamaze akanya ariko adusaba ko twomuha umwanya mutoya. Sonia ni mwaba muriko muratwumva, ngira ngo kurindira ko ngira ngo Reynold agaruka mwobaza akabazo kanyu canke intererano yanyu mu minota 3. Mwiriwe, murakoze cyane kumpa ijambo no ku kiganiro. Je nafashisha guta umwanya cyane kuri ivyo vya guverinoma ko izohinduka canke bizobandanya. Jewe izo message na attitude ya CNDD narayitahuye, ntibashaka guhinduka. Iyo umuntu atweretse ko adashaka guhinduka no kuvyemera bamaze 20 ans nta mpinduka bashaka, kandi incabwenge ntizibuzemwo, ni ukudashaka. Barafise porogaramu, hari umuntu yavuze ati barafise porogaramu kandi n'ivyo, kandi barayikurikiza. Ariko nashaka benshi babivuze ivyo twokora n'iki, nashaka kuvuga ati muri iki kibazo namaze kukibaza muga ngenda gisubiremwo. Muri fokote amasosiyete civile, abajournaliste namwe, ningira ntumbereze ikibazo kuri mwebwe. Hariho rega role ya société civile na media yo gufasha abanyagihugu, la population, kugira resistance ukuvuga ingwano. Jeje ndi umu pacifiste, ibintu vy'ingwano vraiment sindimwo, mugabo hariho resistance itari violente, kandi vyinshi biva kutamenya civisme, kutatahura ico umuntu ashobora gukora, kandi kuburana force ya organisation. Mwe mufise plateforme niniya cane, murazi civisme, hariho moyen de résister en tant que population, bitarenze ku mategeko kandi biri pacifique, kandi muramaze kubikora. Si je me rappelle bien, hari ibintu vya mardi vert, ibintu vraiment vyo mu mahoro vyo kwereka abategetsi, kuko abategetsi n'abakozi bacu, ibi bintu ntitubishaka, hindura. Désobéissance civique irabaho bitarenze guca mu kugwana canke kurenga ku mategeko. Iyo jewe ndi convaincue, murashaka kumbwira ko atari ivyo, agabo ivyo none ntibiri muri role yanyu, kuko nta muntu n'umwe afise capacité de coordination nk'iyo mwe mufise, kandi mouvement société civile ivyo bintu birimwo muri role yacu. Uravye no muri role yanyu, uravye no muri dans le monde, tous les résistances za mouvement civique, société civile n'ija imbere na les médias. Kandi urumva na social media, naho Pacifique avuga ati nta gukorera ibintu kuri social media, cane gose ibintu vyinshi birakorerwa kuri social media biri pacifique vyo gufasha coordination.
ico kintu ntimushobora kugifasha abanyagihugu ego murarega guverinoma kandi nivyo ifo kumurika amakosa yaje ndabishigikiye cane kuko muhindukize n'itoroshi kuri la population kuko la population nayo nyene irafise un devoir et une responsabilité yo kutaguma muri iyo servitude iyo role ya victime ntibashobora kuyigumana batagize ico bakora ntibizokunda voilà c'est ma contribution et ma question murakoze murakoze cyane Sonia sinzi nabonye Reynode yaduze arasubira arakoroka sinzi ikibazo aho kiri kumbure ko ngira nitwabona akanya kabonetse turaza kumuha ijambo reka tugaruke duhe ijambo abatumire batangure kwishura mu kurindira kumbure ko yari yabisabye kenshi ngira araza kugaruka. Sinzi ari uwo mwifuza atangura kwishura kuko dufise abatumire batatu. numvise batari bake bagarutse kuri Pacifique ngira ngo niwe yotangura akishura utubazo tutari duke yabajijwe hanyuma abandi batumire bakaza gukurikira. muze kumfasha ubu nisanze ndahantu ntashobora kuguma ndiko ndandika ibibazo aho muza kubona mukurikirane murabe ibibazo bikomeye byabajijwe ntihagire ikintu gihambaye nza kugenda ntishuyeko. Kumbure ko mudutunze Pacifique nahazwe mudutunze Reynode ubu turamutoye ngira yobwira ko kuko niwe yari umunywanyi wa nyuma ego turabumva Reynode mugerageze mu mutongore turabumva Reynode turabumva sinzi nimba mutwumva mwoduga kwijambo kumbure ko ngira ntatwumva ngira byamugoye Reynode sinzi ko mwumva Gilbert ndakumva ubu muri ko muranyumva ego okay nimba muranyumva ni bon ashimye ko mwama ijambo nawo ni question ya réseau tuyaze kuri iki kintu ngo nouveau gouvernement changement de cap ou simple continuité nta nouveau gouvernement ihari kubera hari umugambwe CNDD-FDD wahinduye juste amasura y'abatwara selon qui le nouveau coach canke le nouveau président yashimye ni nko kuvuga ngo est-ce que Bayern yahinduye cap canke Paris Saint-Germain muri football boba bahinduye cap canke bari muri continuité batuma bagura abajoueurs bashasha ariko bu iguma ari yindi nyene donc CNDD-FDD twavuga yuko programme yabo ni kwipereniza au pouvoir bakaguma badutwara ku nguvu biba bica bakora ibishoboka byose kugira bazohagume le plus longtemps possible bibashobokeye bazokwiza nk'imyaka 90 bagitwara kuko urumva ntaco bakoze kizima cyo tuma iyo myaka bo yikwiza batari au pouvoir bakaronka ubuzima bwiza batari au pouvoir sinzi ko twumvikana ico kintu reka ndagisigura nk'ubu mu bihugu bizima urashobora kurekura ubutegetsi uri umuntu muzima uzi neza ko wasize abantu bazima hamukaburekura ubwo butegetsi hamukaja gukora ibyawe ukabashyira yuko abawe n'abana bawe nandi bazobaho neza tangorane imyaka n'imyaka kandi ubuzima bukazobandanya nk'uko tubona ba Jacques Chirac ba Sarkozy canke no mu bindi bihugu za Botswana za Namibie kuguma au pouvoir ce n'est pas une nécessité vitale ku buzima bwawe aho kurinda ubuse maraso au point kwicana ndabibutse mbega nabuze aka video nashaka kubashirira ko muri space ni ka video ka Neva haheze umwaka ari muri Kinshasa ariko avuga ko agira kure Kagame ngo girafashe ngo la jeunesse rwandaise à se débarrasser du régime rwandais. Un an plus tard yagize amatora ari mu kizime kimwe cambere tutarabona kwisi. Hama tureke kuvuga la déroute que son armée a connue. Donc kugira tuyagu kuri ce n'est pas un changement de cap, il y a pas de changement de cap. Ujya mudamu bagize ministre wa défense twabonye abantu baguma bayaga ko no muntu bashizeho gusa kubera atazopfa vuze non ku kintu na kimwe bazomu proposa, donc ils ont voulu mettre quelqu'un de faible qu'ils pourront manipuler. Iyo yari avianje ya mbere. Ya kabiri ngarutse kuri ivyo ndondeza yari yavuze
Ndondeza yari yagize ati aba badamu nibareke kwitwa ko baba ari abantu bariko barinspira les jeunes filles à gutera imbere. Et je trouve ko yavuze neza. Muti kuki? Mpemuke ndamuke iramarcha jusqu'à un certain point. Mpemuke ndamuke yarabayeho muri 2005 abadede baje abantu bagahemuka kugira baramuke ariko ibintu byari bikigendeka. 2010 abadede bariba amatora ryari rya mbere bibaye mu Burundi amatora yibwa abantu barahemuka kugira baramuke idolari yari ikiri kuri 1600 byari bikigendeka. 2015 haba ama manifestation abantu barahemuka kugira baramuke ntibicwe byari bikigendeka idolari yari ikiri kuri 2300. Shaka kubashira muri mentalite ya mpemuke ndamuke. Lega navyo nivyo mu kukaramuka. C'est une relation transactionnelle. C'est-à-dire yuko hari icuba wakoze wewe nk'uhemuka kugira basi bironka inyungu kubawe kuri famille yawe apana iri restreinte genre abana bawe gusa mais umuryango wawe de manière élargie abo mwakuranye abo mwiganye hategezwa gutera imbere au moins abantu 30 canke 40 iyo uri kurahemuka kugira uramuke. Il faut kuba ufise nk'irigara ritarenga abantu 40 bariko baratera imbere ritari munsi plutôt y'abantu 40. Rero ubu bampemuke ndamuke malheureusement ntibigipasa kuko nta bantu 40 ugira uteze imbere nta gitoro gihari ata matara hari ata amazi ahari kuri bose na bose. Hadi wanyu bama bariko barapfa udashobora basi no gukiza umusirikare yarungitswe muri Kongo gupfa. Donc mpemuke ndamuke kuri jewe yaraharurutswe. Izo zari ibyo novuga umwihwezo wanje. Rero ikibazo nari mfise kubatumire yari kubaza d'abord imbere ko mbaza ibibazo yari kubanza kwankouraja Pacifique ninahazwe ba Gilbert Focode votre équipe Imana ibahezagire kandi bandanye bakomeza ku bushizi bw'amanga bwanyu. Ukuntu vous avez tenu bon malgré les attaques za CNDD-FDD zaba direct ou indirect, vous avez tenu bon, vous n'avez pas lâché. Kuko CNDD-FDD vraiment nimba hari abantu ikaniye cyane harimo Focode. Donc félicitations. Imbere ko ngira ikindi kintu cyonse vuze, félicitations, vous avez tenu très bon. Rero ma question est celle-ci, Pacifique. Twe turumva yuko Neva ngo heruka kugura ngo imiti myinshi y'igisirikare. Kugira ngo aronke iryo deni ry'iyo miti. Non, d'ailleurs ntiyashatse kugura imiti. Yasavye deni rinini cyane kugira ashobore kugura imiti. Iyo miti ntiragugwa ntiranashika. Hari cyo mubizi ko kuri ivyo bintu yagize vya dette souveraine. Hari aho bihuriye na bijya bintu yaciye avuga yuko yuan igira itangure kwemegwa na Banque Centrale oriyo y'amadolari. Abo bantu yasavye ideni bo barabashinwa canke n'ibijya vy'amabrix. Voilà, ikibazo canje cari ico. Merci beaucoup kandi mwese big up. Turi kumwe. Urakoze cyane Reynold. Reka tuce dusoza Pacifique muradutunga bari basabye ijambo nuko mwari mwatangiye kwishura ngira mwoca mugira ko harimo nico kibazo cya Reynold Butare. Ico nari navuze nuko muza kumfasha mu mwenda wandi ko ndicara namwe mumfashe kura ibibazo bikomeye ntihagire ikintu gihambaye kizoba cavuzwe ngo ngende ntakivuze kuko nabonye ko babajije cyane. Mwasuye gutanga ijambo ndiko nishura mpereye kwa Dr Sonia kucyo yaravuze aho yagira ati uruhara rw'amashirahamwe yigenga harimwo iki cyo gufasha abanyagihugu kugira resistance pacifique ari nayo bita ukubundi ngo désobéissance civile. Ico nico kandi agitahura yanavuze ati no muri kahise twaranabikoze navyo nyene nivyo gusa ahantu usanga hari itandukaniro no munsi nuko ibihe bidasa umuntu agenda yiga igihe abagezemwo. No kuvuga uyu munsi twahamagara abantu tuti ni muje mwibarabara sinzi ko hari ico vyomara ubunyene. Ko bwira abantu tuti mwese ni mwambara impuzu zisa n'ugwatsi rubisi kumwe twabigira kuri Vendredi Vert gihe cambo nimpa. Sinzi neza ko ubu bo bikora kuko benshi muri bo twadusanga turi ko tubatabariza ko banyurujwe. Rero gihe kimwe cyose hanyuma turi mu gihugu n'igihe turi hanze ntibisa
hamwe hose birafata umwanya. Ikindi kintu nabonye abarundi tugoreye ko nuko mvuga ngo ni twese turafise aho tugoreye. Abarundi bafise umwanya wo kubana n'ingorane bakazemera zikabaruhisha, hakaba n'umwanya bivyukiranya. Umwanya rero bashobora kwivyukiranya igihugu utaragera. Ikintu gihambaye nka societe civile duteza gukora ni iki cyo kubandanya tubaha amakuru y'ibihari. Uburya hariya bibaza nyine ngo nuguta umwanya ngo guma tuvuga turiko duta umwanya, nta na gato. Na biriya bindi byose byigeze gushoboka mu bindi bihe byazanywe n'umwanya muremure twafashe twigisha, twafashe tubereka ibibazo bafise. Burya hariho aho bagera akaba ari bo nyene bivamwo n'ivyo bagiye gukora atari twebwe turinda kubibategeka. Mfata akarero gato y'inyaruka, niyo bavuze iyo vendredi vert canke mardi vert zaje gute. Vendredi vert, Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yararongoye n'ubundi wakirongo ya PRODH, baramufashe baramupfunze kubera ko yashize ahabona ingene CNDD-FDD ariko yigisha inyigisho za gisirikare kumbonera kure muri Kiriba Ondes. Ubutegetsi bw'ico gihe burondera kumucafuza no kwerekana ko ivyo Mbonimpa avuga atari vyo, baca bamutega umutego. Mu mafoto yari yaronse yaho ariko habera izo formation, baragerageza barashiramwo ifoto imwe itariyo, haraba uyimushira mu mafoto afise y'ukuri, harabamwe ifoto imwe itariyo. Baca bahengera Mbonimpa yavyerekanye, baca bamufata bafatiye kuri iyo foto kugira berekane ko ivyo avuga ari ukubesha, ivyo bintu atabiriho vyariko bibera muri Kiriba Ondes. Amaze gufatwa, abarundi bafata Mbonimpa nk'umuvugizi wabo, niwe yakora igikorwa kinini nk'iki Focode ikora cyo kuvugira abantu hanini muri iyo myaka cyari gifiswe na PRODH kurusha yandi mashirahamwe yose. Niwe yavugira abantu bapfunzwe, niwe yagenda kuraba aho abantu bagorewe, niwe yanyegeza abariko bararondegwa. Yari afise uruhara rudasanzwe. Rero igihe hafashwe wamengo abarundi bafashe ko hafashwe umuntu akwa kuba nk'umuvyeyi wabo. Niho rero umunsi umwe ukunyene nandika nko kuri Facebook, turimwe umwe nza numva aravuze, arandika muri commentaire ngo mbega burya nta kuntu twese two kwambara impuzu zirabura ku munsi Mbonimpa yafatiwe ko kugira ngo twereke igihugu cyose ko tugandaye. N'umuntu yagize commentaire imeze gutyo. Ico kintu cyandacakira, ndagira nti ahubwo ntitwokwambara izirabura, twokwambara zisa n'urwatsi rubisi kugira ngo tuvuge ko twese turi ba Mbonimpa, kubera ko abanyororo mu Burundi bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi. Iryo bara tunaritora ko yari no mwibendera ry'u Burundi risigura ivyizigiro. Tuca dufata ko umunsi wa gatanu yari yafatiweko ari uwo munsi tuzokwama twambara gutyo kugira tubwire leta ko twese turi ba Mbonimpa gushika ariko. Umwanya wa mbere turabikora twebwe twenyene, mu nyuma abarundi batera bagwira babikora, mu nyuma amajwi yacu ashika no mu mahanga. Sinzi ko mwibuka ko na President Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagezaho nawe nyene asaba irekugwa rya Mutama Petero Karaveri Mbonimpa. Nuko Vendredi vert yavutse rwa ruhara rwa societe civile rwaje gutyo. Igihe Bob Rugurika afashwe n'abafata ari ku munsi wa kabiri, baca bagendera kuri cya gikorwa cya Vendredi vert, naho bacita Mardi vert kubera ko Bob yari yafashwe ari ku munsi wa kabiri. Bigira iyindi efficacity idasanzwe muri igihe arekurwa ingene ibintu vyabaye, niyo manifestation burya ya mbere ikomeye yabaye mu Burundi, kica kiba n'igipimo kutwereka ko abarundi hageze ko igihe cyabo cyo kuvuga oya cyageze. Uyu munsi bo bishobora bijya ntavyo nzi, kumbure buke buke uko nyene vyaje bonyene baratinda bakadufasha no kubona n'ico kintu twokorera ko bashobora gukora. Burya bizoza aho nta mwiheburo na mutoyi mfise kuri ivyo bintu. Abarundi bafite uko bakoze, ariko umwanya wabo kuvyuka tuzobona burya uzobaho kandi bazovyuka. Hari n'uwundi yari yambagije icyasa n'ico yagize ati ko bishika umuntu akabwira abantu ati hari umuntu agwaye tumufasha ashobore kurekugwa. Si n'uwa mbere, ni benshi cyane tumaze kubikorako. Ati none kubwira abantu bakumva, niho wabwira n'ikindi kintu bokora bakaca bagikora. Aho ni ikintu gitegerezwa kwitonderwa,
ni ikintu giteza kwitonderwa tukajana naho abanyagihugu nyene baba bageze ninabasaba ico batiteguriye gukora uwoza kubasaba ibitandukanye naho bageze yosanga aciye yica n'ibindi byose byashoboka bizogenda bifata akanya ikindi abandi bantu uyu munsi umuntu ateza gutera akamo bari mu gihugu novuga ko bafise uruhara rwa societe civile kuturusha uko twebwe umwanya turi hanze n'abarongoye amashengero buriya societe civile ikomeye isigaye mu Burundi ubu n'amashengero nibo bonyene uyu munsi bari kumwe n'abanyagihugu nyene nibo bashobora kuvugana nabo nibo bashobora kubabwira turabuze umurideri akomeye mu mashengero ashobora guhaguruka akabwira ijambo igihugu kuko amashengero abanyagihugu barayitaba bakayumviriza sinzi ko mwibuka ijambo rya Musenyeri nta mwaravuze ko tutarabaja inguvu ryagize ubu rero turabuze uwundi muntu agira ijambo rikomeye abanyagihugu bashobora kugendera ko kubera ari bo babashikira ariko aho hose sinihebura kumangira nti isaha n'isaha bizoteba biza kuko abarundi ntibazoguma bemera guhonyogwa ibihe byose ntibishoboka leta ivyumvira iriko irarota ahubwo umunsi bahagurutse mu gihe yanka kuvyumva hakiri kare bazoyihagurukira nabi cyane kubugiye leta aba batwara uyu munsi ari igihe bazicuza kubona twarahanuye imyaka yose babintumva nk'uko hariho uwamaze kubivuga ikibazo Reynod Butare ambagije nta makuru akwiye ubu nyene ndagifise ko ku buryo noshobora kugitanga ko umuco ukwiye ariko nzoguma ndakirondera maze kukironka nzokibashikiriza ndagishire ahabona gusa iyi ngingo yo kuvuga ngo bagiye gukoresha amayuwan aho hahora hakora amadolari irabonekesha ko hari ikindi kintu kinyegeje aho hantu kuko ushizemo ubwenge nimba batashobora kuronka amadolari ni gute boca baronka amayuwani ko ayo mafaranga mpuzamakungu yose arico kimwe kuyaronka bizovana n'ivyo ushora bizovana naho hariho amadolari twayaronka avuye mu vy'ugushora twayaronka avuye mu mfashanyo z'ibihugu tuyaronka hariho inzira twayaronsemo nayo yandi naho bavuga bati ntituzokoresha amadolari tuzokoresha amanyarwanda naho bavuga bati turahevyayo tuzokoresha amashiringi y'Tanzania naho bavuga ati tuzokoresha amafaranga yo muri Kongo biguma ari vya bindi none yoyo acava hehe nimba atawuza kuyaguha yoyo uciyakurahe kuza kuvuga amayuwan mw'isi y'uno musi hariho bino bihugu ubona ko bigwana na leta zunze ubumwe za Amerika bagira bati dukubite hasi idolari ni ukuvuga ko hariho aho Burundi wabwishize aho iyo leta ibivuze iti jewe ndaje muri urwo ruhande nze gusekana n'abo banyamerika banyatse amafaranga dufashanye n'abandi gusenyura idolari nta vyonzi ko iyo nzira izoberera baba bafashe gutyo ku gahugu nk'Uburundi nta vyonzi ariko bashobora kwisanga bishize akagozi mw'izosi kurusha no kwiyumvira ngo hari n'ivyo bagiye gukiza uko biri kose idolari baracyarikeneye bikomeye cyane kuko ivyo bakenera biva ahandi hantu henshi cyane atari ngaho honyene bavuga ko bazoca bakoresha amayuwan narumvise muri ino ndwi ko uwutwara BRB yagerageje kugabanya inguvu z'ivyo bintu bari bavuze aravuga ati yuwan twashatse kwija mu gitigiri cy'ayandi mafaranga mpuzamakungu dukoresha kubera ko hari ibyo dukura mu Bushinwa urumva ko nabo nyene inyuma y'ibyo bavuze batanguye kugira ubwoba barondera ko bogabanya inguvu ibyo bari bavuze ingene byari byaje biteye ubwoba ariko barondera ko botera bigabanya ariko ryaravuzwe bishobora kutaborohera hashobora kuba rero hari mwico waruvuze cizo ngurane boba bariko barasaba bakazisaba nko mu Bushinwa kirashoboka ko coba ari ico ariko nta umwanya ata makuru mfise neza n'ivyemezo shimye kuba ndakibangira kucemeza gutyo hari ikindi cyavuzwe je nagarutse ko c'amarezo sociaux bishoboka ko ntatahuwe neza ingene ndakivuga abantu nishura nti hariho ibibazo bidaca ku marezo sociaux hari nk'aba bantu bavuga ibijyanye n'urugamba rw'umuheto nibo bantu ba mbere nishura nti ivyo bintu murondera kuvuga amarezo sociaux bivugirwa
niko ni nkuko kenshi ndibuka aho bigeze kubaza ico kibazo muri Canada, ndababwira nti ku bwanje ingwano ntihagaze mu kuyivuga, ihagaze mu kuyikora. Bashaka kuyikora boyikora kurusha kuyivuga, hanyuma niberekane icyo bashoboye, kumbure abakurikira bazobaronka. Ariko ntihagire uwitega ngo jewe ngo Fokode ngo niyo yimirije guhamagara urugamba rw'intambara. Ndama nabisiguye bihagije, ntimuze musubire kumbaza ico kibazo. Ntabwo ishirahamwe nka Fokode ikora ku bibazo by'agateka kazi na muntu ari ryo ryimirije guhamagara intambara. Ikindi nguze gushimika ko iyo ndakavuga ibya rezo sosio, ni ukwibuka ko rezo sosio ari ikigwanisho gikomeye mu myaka y'ubu cy'ama service de renseignement. Hari ibibazo twitwa ngo turiko turabazwa kandi tukabibazwa n'abantu bitwa ngo bari muri resistance, ariko iba ari provocation yo kudutega imitego, kuko hariho abandi batunye ubu barindiriye mwiperereza hino higane bacumviriza kurusha abavuga resistance. Nibo bambere bacumviriza, badutagira ijambo kurindi, bagire bati ico duhakanyerera, ico duhakavuga ibyo bintu bamutuma bariko baravuga, tukaronka aho tumufatira kugira iryo shirahamwe turigwanye biboneka, tuje kubwira isi yose ko atari shirahamwe kandi hagati y'akazira muntu. Hari rero abibaza ko babitubaza tutabibona ibyo bariko barakina ivyo arivyo. Hari abandi babaza ibyo bibazo babitumwe ari ugucacisha kugira ngo abantu bavuge n'ico baba bazi kitavugwa, kugira ngo abantu bamenye ibanga ry'ico ubutegetsi bwaba butazi, bakitega yuko mu kutubaza bene ivyo bibazo tuza kuvuga ikindi tuba tutoshobora kuvuga. Nivyo babikore babizi ko tuba tubizi. Naravuze nti hari igihe nifuza ko tuzokora ibiganiro bijanye n'ingene iperereza ry'u Burundi ryagiye rirakora mu gutega imitego abantu. Nibaza ko ivyo vyigwa bifise benshi byofasha, kuko hariho benshi bariko bagwa muri iyo mitego. Abantu bakiyita ngo bagwanya CNDD-FDD bariko bakorera iperereza ry'u Burundi, ivyo bariko barakora vyose bitumbereye ico. Abantu bakora igikorwa cyo gucafuza indongozi yose, abantu bakora igikorwa cyo kugwanya uwo wese afise ico yomarira abandi, ni ikigwanisho CNDD-FDD yamye ikoresha kuva mu ntango, kandi n'ubu ikiriko mu bikoresha bene ivyo bintu. Baba bari mu bantu baboneka ko mengo n'abaresista vy'ukuri. Muri manifestation ya 2015 bene abo bantu barungikwa imbere muri manifestation, ukababona afise umwe tudasanzwe, mugabo bagera igikorwa cya mbere bakora imisi yose cyabi cyo guca intege no kwerekana ati bari abantu bari imbere tubabombore ntacyo bamaze. Resistance zose iyo wishe ubuji imbere y'abandi ntasubire gushobora kuvuga, yose ibisanzaye ibimwe mu kirundo cyavuga ngo aho hepfo haciye impeheza, nivyo bica vyaduka. Rero je ndipfuza kuzofata umwanya ukora kuri ico kintu cyo kubereka imitego y'iperereza ry'u Burundi uko ingana n'ingene izi gukoresha abantu baba bitwa ngo bari muri resistance. Ikigo cyabo ari cyo gusambura resistance nyene, ukumva umuntu umwanya wose awukoresha atuka abafise ico bariko barakora, ukumva umuntu umwanya wiwe wose ntashobora no kuvuga CNDD-FDD ntiyigira yivuga. Na bamwe nabo bavuga bati ntihagire n'ico musubira kuvuga mu vyikora, mugabo bafata umwanya bateranaka afite ikintu yakoze, bakerekana kandi ko atana kimwe gishoboka, abantu bose ataco bamaze. Aho hantu nuko hagabira niwo mutego nyene. Hari uwundi mutego CNDD-FDD ikoresha abantu batazi, ikibazo cy'ubwoko. Ikibazo cy'ubwoko harabibaza ngo kumenya kugwanira umututsi no kuvuga gusa ndi umututsi utavuze ivyo ntaco bimaze. Kandi CNDD-FDD yo irokirita bashobora kuvuga ivyo nyene kugira ngo irabe ko ikintu cyose citwa resistance abantu bavanako, ntihagire ubujana n'uwundi ufite ico yovuga wese bamugwize n'ubusa. Uwo mutego dufise ingene bawukoresheje kuva mu ntango, ingene bawupanze, nukuri mfasha kanya umunsi umwe nzoyibereka ingene bagiye babikoresha, abantu bakagwa muri iyo mitego bibaza ngo bariko bagwanya CNDD-FDD, bariko bakina umuziki wayo. Sinzi ko ari ikindi kibazo mwompa hafi gikomeye cyane cyavuzwe singe ntakivuzeko. Utubazo nka twose musa n'abatwishuriye rimwe, ngira kumbure ko twoha akanya abo mwari musangiye ikiganiro nabo bakagira ico bongeye ko kutubazo bagiye barabazwa, duhereye kuri kumbure Atanazi Karayenga hanyuma Professor Ndenzako. Ego murakoze, mugabo biragoye kuvuga ukurikiza ijambo ryawe rya Pacifique Ndihazwe, uko asa n'uwabivuze byose kandi abivuga neza cyane.
mboneyeho no kumushimira rwose kumubwira yuko tumushigikiye turi abarundi benshi tumushigikiye tukurikirana ibyo akora kandi tuzi yuko azi amabanga menshi amabwa menshi akorerwa muri semuzeze ni ukuri abandanya akomere ku muheto ahubwo n'abandi baze bagerageze bamwigana babishoboye bakore byiza nk'ibyo akora ikindi uvuga cya kabiri ni uko mu by'ukuri uburyo semuzeze yarababaye yaragize agahinda gateye ubwoba mu gihe hariho amasezerano ya Rusaka amasezerano ugomba guheza ingwano ya kabiri yo muri Kongo ingwano bagwanya kabira bayasinye rero bayashize ku mukono tariki 10 kwezi kw'indwi umwaka 1999 ico gihe rero ayo masezerano yavuga yuko hariho imigwi y'abagwanyi yategezwa gufatwa hanyuma bakajanwa mu rubanza bo bavuga bati abakwege baje mu rubanza muri tribunal penal international d'Arusha yari yakoreye yari yaciye imanza z'ihonyabwoko ryo mu Rwanda muri abo bantu rero muri iyo migwi yavugwa yari gufatwa yari gushengezwa harimo banditse FDD ariko FDD kuva ico gihe rero ico nagomba gushika kuva ico gihe FDD yamye yicura yuko ikubise urugohe n'umwanya na mutonya bosha bayikwega bakayijana mu nzego za mpuzamakungu rero ico gituma bagira bati tugume ku butegetsi gushika Yezu agarutse Yezu nawe agira ubwoba gusubira i Burundi kuko yarabonye yuko neva yivye umusaraba awugendana mu gihe ca Pasika Yezu rero yibajije ati kumbura zahava awumbamba ivyo kwari gutebura ariko mumenye yuko ikintu gitera ubwoba FDD ni na Mario yakoze hamwe bohumiriza bo kwitsa urugohe na gatonya mwibuke yuko amasezerano yo muri Arusha nayone yari yasavye yuko haba tribunal penal international pour le Burundi iyo tribunal yihaba bari gufatwa kandi uwayanse kwibaho ni Petero Nkurunziza muri 2014 yavuze ati Nations Unies yari yaje kumusenga ati none ko byari byanditswe muri Arusha ni kuki toshiraho Cour penal international pour le Burundi Petero Nkurunziza arabarariza ababwira ati ntirizoba ngiriho ubu rero n'ubu n'uno munsi ntimwibaze ngo n'ibindi bituma abantu baguma basubiranamwo kuko Petero Nkurunziza yarabimbwiye mu Kirundo mu kwezi kw'icumi umwaka w'2004 namubaje nibere gisuma mwama muhindura abakuru babatwara no kubera ambwira ati je imbere yuko basaba yuko ntwara CNDD-FDD nari nakomeretse bari bandashe hanyuma abantu bari bibaze ko ngiye gupfa hanyuma mugabo aho ngiriye bambwiye ati dukuru umukuru we yatwara CNDD-FDD yari Jean Bosco Ndayikengurukiye bati none mwamuhoye iki ati urya yahawe amahera menshi na Laurent Kabila hanyuma ashaya kubisa ku mufuko w'inyuma hanyuma twebwe abagwanyi tuguma turi mu bukene nico gisuma twamukuye nti Leonard Nyangoma we mwamuhoye ati nawe nico kimwe ati yakoresha izina ryacu ati akagena konja amahera hanze hanyuma akongera akayeronka na menshi ati twari twaramwubakiye n'ingoro mu kibira ariko ndigeze hakubita ikirenge rero n'ivyo birabatera ubwoba kuko bagira bati ivyo byose hamwe twova ku butegetsi byosha bisambuye byosha bimenyekana rero nico gituma kubera amabi bakoze kubera ubwicanyi bakoze kubera ubusuma kubera inzango ziri hagati yabo ntibashobora kurota bashikiriza ubutegetsi ku neza biciye mu matora meza biciye mu kumvikana biciye mu biyago ntibikibaho ibyo byaraba abarundi babimenye
nta muntu yishe kaburimbo atwara umugambwe wa CNDD-FDD azohindura umutima. Nta Ndabirabe yafashije abafaransa kwica abatutsi mu Rwanda abereka aho bari bakibeho azohindura intumbero. Hari amakuru menshi dufise, abantu benshi bafise, byerekana yuko CNDD-FDD iri mu bwoba buteye ubwoba nyene, kuko bagira bati hamwe twohumiriza tugata ubutegetsi twoca dukwegwa mu nama bambe mu nzego z'ubutungane za Nations Unies. Ivyo rero nivyo batinya gusumba. Hanyuma ikintu nibaza yuko abarundi naho bafise ubwoba, naho bakenye, naho banegura leta yuzuyemwo barwazwa n'inda, igituma batava hasi batagira bati tubibogotore tubave. Pacifique nazo yabivuze burya igihe muri 2015 igihe abantu bahaguruka haravyuse ibintu byinshi bibi cane cane, abantu babivanzemwo babaperereza. Ubu rero Uburundi burya butwagwa nka Iran. Uburundi bufise abasendeze burya baramenye ubwenge, bazi ko kuguma ubutegetsi ariko mufise abanyagihugu barya bari ku musozi, barya baja kuvoma, barya baja mu misa, barya baja gusenya, kubamiza kwijisho. Barya rero bamiza kwijisho n'imbonerakure. Abo muri Iran bafise aba Hezbollah, abayotora bambe mbabari. Nico kimwe ni Burundi. Burya abarundi bashobora kugumuka uko tubibona uko biri, abanyagihugu bashobora kugumuka baca gato. Si ibintu vyoroshe kuvuga ngo ndavuye hasi ngo ndiyamirije leta, ndiyamirije SND. Rero turindire, mugabe ico nagomba guhereza nukuri yuko Arusha barayihamvye ntizogaruka. Arusha ndishobora kugaruka kuko nabivuze irimo Tribunal Penal International, ivyo ntibavyerewe. Ikindi nohereza nuko harageze yuko ego twaravuze amabi menshi, ivyo vyose naje murumva ko naterereye bikeyi, ariko harageze ko twumvikana ari abarwana. Ariko jewe kurya madamu yabivuze, je préfère la non violence. Ari abarwana, ari abasenga, ari abagira media, ari abagira société civile, ari abagira diplomasi, ari abakomeye mu migambwe yabo, ari abazi ubuhinga bwo kuzana amahera canke kuzana entreprise Burundi. Twumvikana yuko intambwe ikurikira no guhindura leta ya CNDD-FDD, sukuyibembereza, sukuyihoyahoya, sukuyisengasenga. Nukuri nkuko nabivuze kare, mu mbabare n'ikirundi mugabo kivuga ico kivuga, nukwinu wapfuye wibaza yuko CNDD-FDD ishobora guhinduka. Ntibibaho, ntibishoboka. Rero twiyumvira ukundi, twiyunganye ukundi, dutere imbere ukundi, mugabo twubahane, tumere nk'abakina umupira, bamwe babe muri attaquant, abandi muri defense, abandi muri goal, abandi baje no kuri reserve ku ntebe, ariko twubahane kuko twifuza yuko Uburundi busubira ku Burundi. Ego Professor Ndenzako, ngira namwe sinzi ko hari icyo mwongera ko mu tubazo mwarimwa cyangwa utubazo mwumvise baba batumbereje ko kugira ngo duhave tuca dusoza mu kanya. Bon, je ne ko atabibazo bambarije mugabo ngira mvuge bibiri general un peu. Mwari kumuvuga ikibazo ca ariko iki ca yuan ni sindagiteba ko cyane. Muraje gusoma munsi ndahejeje guposta revolution du taux de change ya par rapport au dollar ya yuan na dollar. Hanyuma munsi hariho graphique yerekana les exportations zija muri Chine na les importations ziba muri Chine telle que rapportée par Burundi. Na graphique yerekana la problématique y'ico kibazo nta madeta yenja kuvuga mugabo uravye ce qu'on déclare comme importation et ce qu'on déclare comme exportation. Normalement, ça devait être plus ou moins la même chose, mugabo. Uraja kubona yuko bitari kimwe, uraja kubona na evolution du taux de change ini monnaie stable na ini monnaie qui se déprécie. Abana hari twaga nico gituma nibaza na gouvernement yashaza kubirorativiza
On va faire une tribune peut-être un peu là-dessus après. Ikindi kibazo kijanye n'iki twabuze abaministre nagomba kugaruka kuri babiri n'ikintu kimwe nama nkunda kuvuga kandi abantu bacirengagiza ari très fondamental. Si le ministre des Finances et le Premier ministre ne parviennent pas à convaincre le président de libérer la Banque centrale, hanyuma allocation de devises ikaba sur les critères zibaho ubu la Banque centrale ikaba gérée remote n'abagénéraux comme depuis 2015. Iki kibazo sur l'inflation, sur les investissements, sur le fameux marché des capitaux qui traîne à se lancer, sur l'investissement étranger, sur la relance de la coopération avec les bailleurs, y compris le Fonds monétaire, ou le rapport à Fonds monétaire yose agaragara kuri ico. Simone gituma ico kintu bacirengagiza ni ikintu kiri dans tous les pays. On a connu beaucoup dans le passé, on n'a jamais vu une présidence ibona ko ishobora kugera une banque centrale par rapport à une structure indépendante. Ico kintu rero le ministre des Finances et le Premier ministre badashoboye kukimwumvisha bazoca baba nk'aba assistant babe umwe abe trésorier général uyundi abe caissier de l'État kiri déjà ngabo nta politique monétaire ishoboka nta politique budgétaire ishoboka amadeficit azogenda tugume muri mwe vya taxation sans législation les conditions de vivance vont se dégrader, les inégalités vont continuer uko abantu bajera amadovize bazokwalimenta mu mashinwa baronka amahera menshi baje baragira kuya bagize na president avuze ko badandaza amahera sigenda bivuga ico kintu rero nibagishobora ils pourront commencer les politiques de stabilisation macroéconomique qui sont indispensables kugira turonka ababayeri turonka aide budgétaire dusubire kuronka amahera pour faire les infrastructures urabona leta zirimwo turonka amahera yo kubaka amazi n'ibyo byose ubona bigenda gutyo n'ahandi ce sera ministre des finances caissier de trésorier général ajara ordonnance asaba amahera muri BRB imprima bamuha bahemba abantu bake n'amakomanda amwamwe la banque centrale nayo izoba le rôle de l'État, donner des avances au ministre des Finances pour les dépenses courantes. Je ne pense pas que le débat sur les questions économiques, ico kintu kidatangwe ibindi byose nibaza ko bizoba ari ibintu dupfa kuvuga gusa théorique. Mugabo la base des problèmes yaho turi depuis 2015 ni en partie il est en partie basé sur ça. La dépréciation du taux de change, l'inflation, les déficits, ils ont aussi dit à la base, ils ont une solution. Il y a Maïwan et Nibiki, ce sont des trucs qu'on bricole un peu. Aujourd'hui, pour ma graphique, la divergence est fait qu'on n'a aucun intérêt à faire. Pourquoi la solde va régler comment? Puisque tout va déficitaire déjà, c'est-à-dire que ce qu'on va importer, ce sera de loin supérieur à ce qu'on va exporter. Donc on va aller en solde iyo solde tuzoyiha gute de façon tuzoyiha yuan ntacyo bayakoze c'est de la monnaie qu'ils impriment iyo solde sera tuyiha mu madolari donc ce sera on va pas beaucoup économiser hamurabona hariho fil de capitaux très important de ma graphique je m'arrête là. Murakoze cyane Professor Ndenzako reka ko mbure imbere yuko dusezerana ngira twongere umunota umwe Pacifique ashimire abo bose babajije ibibazo n'abatumire bari batwitavye muri kino kiganiro cya Focode. Ego nukuri ndabashimiye mwese ndashimiye mwebwe dufashije muri kino kiganiro nukuri ntako mfise no vuga igikorwa mu dukorera uko kingana namadiko ari abantu bari kwabona bino biganiro bibumenga birasanzwe kubikora umuntu yibutse ko n'abantu bamenyesha makuru babikoresha ari abantu bafise ubuzi bagwana kugira babeho hanyuma umwanya wabo wobaye ukuruhuka bakaca bawukoresha kandi mu kindi gikorwa nk'uku je ndabashimiye cyane ndashimiye kandi abatumire bacu batwitavye Professeur Jean Ndenzako sinubwa mbere aje turamushimiye na Professor Atanaze Karayenga nawe nyine subwa mbere atwitavye turamushimiye twitega ko no hanyuma bazobandanya batwitaba tugashimira gose abantu bafasha kanya bakabaza ibibazo bagatanga intererano zabo burya nta ntererano nimwe idafise akamaro birashobora gushika umuntu ariko arishura ukamengo ntitwahuje neza ariko
nta ntererano n'imwe mu biba byavuzwe itari ifise akamaro kuko ni kimwe mu bihanze umurundi kandi ikizokiza uburundi giteza kumenya kumviriza abarundi bose mu ko babona ibibazo by'igihugu mu byo twavuze ngaha ico numva je norangiriza ko giteye ubwoba hariho umwanya twavuze nk'aya mafaranga ahabwa ibiro by'umukuru w'igihugu bitumvikane ngene aguma yahabwa iki kintu ntigikurikiranwa rwose ariko kirateye ubwoba nibutse ko nko muri bije ya 2023 mukuru w'igihugu yahawe imiliyaridi zegereza 300 yavuga ko ari amafaranga yo gukwiragiza ubukwavu mu gihugu cyose gushika uyu munsi nta mutumba n'umwe kuva ico gihe haravugwa ko ubwo bukwavu bwatanzwe ko uravye amafaranga yari yahawe n'imiburiburi ngira urugo rwose rw'uburundi rwari kuronka nk'ubukwavu butanu ayo mafaranga yagiye hehe uravye kira mwaka bagenda hariho amafaranga bagenda bamuha amafaranga atagaruka niyo bariko baravuga amafaranga leta yakoreshejwe mu nama nshingamateka batanga raporo aya mafaranga ahabwa umukuru w'igihugu ntagaruka ngo asigurwe ivyo yagiye gukoreshwa uyu munsi bavuze ko bamuhaye miliyaridi 15 z'ukubaka ngo amazu ngo afise intérêt communautaire ayo mazu yubakwa he n'amazu yabande bigenda gute bamuhaye miliyaridi 9 ngo nizo ngo gushigikira les bonnes initiatives izo bonnes initiatives ni izihe mu mwaka uheze yari yaronse miliyaridi 5 yazihaye bande twebwe tuvuganye na bamwe mu bakora mu mirima yiwe n'abandi bavuga ko amwe muri ayo mahera ari yaguramwe amatongo mu gihugu cyose ariyo ahemba abakozi muri iyo mirima yiwe mu nyuma akagaruka akatwigamba ko we wari umurimyi adasanzwe akatwigamba ko afise ibigega vyuzuye ariko n'ivyo yabigira akaca abana nyasaba ngo nibamwongera amafaranga yo gusuma aya mafaranga umukuru w'igihugu aguma arundarunda birakenewe ko amenyeshwa icaja gukora ntabwo ibiro by'umukuru w'igihugu bisubira ubushikiranganje bwo kubaka ubuhoho ngira mbona bafuse n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ico gisata mu bushikiranganje bushasha nta mushikiranganje n'umwe twumva bavuga ko bakimuhaye sinzi ko ejo ibijyanye no gufatana mu nda bizoba ari byo kwa umupfasha ni umukuru w'igihugu canke ari umukuru w'igihugu nyene azovuga ko ari wasigaye abikora turakeneye umuco nutangwe ubundi uwo muryango uboneka ko uri kurasahagura uko ushobora kose ubutunzi bw'igihugu ari niyo mpamvu batera barondera kuzana abashikiranganje bari hari wakoresha ijambo faible bamworohera bamufukamira bamwemerera kumuha ibyo yipfuza byose agatera yigizayo bamwe atakintu kinini bamaze mugabo bashobora kugira n'igitsure na gitoyi bashobora kumuraba rero niyo mpinduka mbona iri muri bino byo gushinga leta nshasha ntibahagaze ku mpinduka yo gukiza umurundi ni impinduka yo kuzuza imifuko y'uwo muntu atwara igihugu hariho abagize bati aho yatubwira ngo umufuko wose uronka amafaranga cyangwa umunwa wose uronka ibyo ufungura hari ikibazo abantu bibagiye kumubaza mbega yavuga umufuko uwuhe mbega yavuga umunwa uwuhe uravye uko ariko arabikora n'umufuko wiwe umunwa wiwe nawo mu nzu iwe murakoze cyane Pacifique Nazo reka kumbure Alice twasangiye ikiganiro namwe mushimire abo twateramanye imbere ko dusezerana ego tiribera bakoze cyane Pacifique yari yabashimiye ariko reka natwe tubashimire cyane Pacifique Nahazwe Professeur Jean Ndenzako na Professeur Athanase Karayenga mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro n'intererano zanyu mwatanze zikomeye reka dushimire Gilbert natwebwe abashoboye kutwitaba bakabana natwe muri kino kiganiro no kuvuga ariko batwumviriza n'abashoboye kubaza ibibazo bagatanga n'intererano nabo nyene tubashimire bimwe bivuye ku mutima ngira ngo nitwo kwibagira gushimira bagenzi bacu bariko badufasha mu buhinga bw'ivyuma Jerome Kazabukeye wadufashije kugira ngo aya majwi ashobore gukwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi za Focode zishikire abariko badukurikira turagushimiye bimwe biva ku mutima eka na Gordian niyunge ko yarahagarariye kino kiganiro nawe nyene turamushimiye cane Gilbert nawe werekana gushimire wakoze kubana natwe
Ndagushimiye nawe Alice kandi dusabye n'imbabazi ku mwanya twarengeje ku mwanya wari watekanije kuri kino kiganiro ariko vyabaye ngombwa kugira ngo abari babajije ibibazo bashobore kwishurwa naho mu kiganiro kizokurikira amahoro n'umunezero bitangwa n'Imana bibane namwe na Gahwane.